uko imyaka yihuta niko n'iterambere ubuhinga bwa none nabyo byihuta ku muvuduko udasanzwe. Amatelefone aciye ubwenge, inyabwonko zitangaje, amateleviziyo afise amayekara ya rutura, ikoreshwa ry'amarobo, amamashini aciye ubwenge n'ibindi byinshi biriko birahindura ubuzima bwa kino gihe. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 i Londres mu Bwongereza habereye ikoraniro mpuzamakungu ryakoranije abategetsi b'ibihugu bitandukanye n'abayobozi b'ibigo by'ubuhinga bwa none bikomakomeye, harimo Elon Musk arongoye urubuga X rwahoze rwitwa Twitter. Intumbero nyamukuru y'iyo koraniro kwari kwiga kubijanye n'ubuhinga bwa none utari ndemano, artificial intelligence, uko bwokoreshwa ku buryo bw'uko budateza umutekano muke. Ndabahaye ikaze muri kino kiyago aho tuza kurabira hamwe ibijanye n'ubwenge butari ndemano, tunashimikira kuri robo yitwa ChatGPT iriko irahindura ibintu muri no misi. Je muri kumwe ni Patrice Ndwaye. Bwari ubwa mbere wumvise ChatGPT, niba ari ubwa mbere ushobora kwisanga warasigaye inyuma, kuko uretse no kuvyumva ahubwo benshi barayikoresha mu kwiteza imbere. Inkuru y'ivuka rya ChatGPT itangurana n'iterambere ry'ubwenge butari ndemano, artificial intelligence AI. Iterambere ryahinduye byose mu bijanye n'uko abantu babana n'amamashini. Umutima w'iryo terambere turahasanga ChatGPT, akaba ari modele canke programme imeze neza nk'ubwenge bw'umuntu, yashizweho kugira itanga amakuru, inyandiko canke ibiganiro bisa neza nk'ivy'umuntu. ChatGPT yubakiye ku nkingi za GPT-3, Generative Pre-trained Transformer 3, yubatswe n'ikigo c'abanyamerika gikora ibijanye n'ubwenge butari ndemano, artificial intelligence. Kikaba cashinzwe mu mwaka wa 2015 gishinzwe n'uwitwa Brett Taylor. Ikicaro gikuru kikaba kiri i San Francisco, California. Kuva mu 2015 ico kigo OpenAI cashinze GPT-3 yagiye itera imbere kuva kuco no kwita version ya mbere gushika kuri version y'uyu munsi ifise ubushobozi n'ububasha budasanzwe. OpenAI yakoresheje ChatGPT mu kuyiha amakuru menshi, ikiga kuyagereranya no kuyagendereza, gutyo bikayifasha gukora ibikorwa nk'ibiturutse ku vyumviro vy'umuntu, nko gutanga ikiganiro canke kumenya ico umuntu ayibajije hama nayo ikishura. Ubu naho turabire hamwe ibyo ChatGPT ishoboye. ChatGPT iratangaje cyane. Ishobora kuganira ikoresheje ubutumwa bwanditse, ishobora gutanga script ya video canke kifashishwa mu gukora umuziki canke video nk'ibyo bakozwe na babandi karuhariwe. Abanditsi, abategura amanama, amadiscours, abainformaticiens, abaganga, abarimu n'abanyeshuri bashobora kwifashisha ubuhinga bwa ChatGPT mu bikorwa byabo bya misi yose. Bibafasha kuronka amakuru anyarutse yihuta, kandi ibyo akabibona mu mwanya muto cyane. Ariko abahinga bamwe bahangayikishijwe n'ububwenge butari ndemano, kuko batinya ko muri kazoza bushobora guteza ibibazo bikomeye. Muri ukayanama ryakoraniro ryabera i Londres mu mwaka uheze, icegeranyo cyayivuyemo cerekanye ko artificial intelligence ishobora kwifashishwa mu kugaba ibitero kuri internet, bimwe twita cyber attacks, canke abakora iterabwoba bakazifashisha mu gutera ibitero by'ubumara, bimwe bita chemical attacks. Hari n'abandi bahinga batinya ko ubwenge bwa artificial intelligence bushobora kuzorengera ubw'umuntu, murambabarira, gutyo umuntu akazimangana burundu. Ariko hari n'abandi bahinga babona ko ubwenge bwa artificial intelligence bushobora kwifashisha mu iterambere ry'isi. Aha twavuga Elon Musk n'umunyabwenge Andrew Ng. Kabamenyesha ariko yuko ubijanye n'ubuganga ubuhinga bwigeze kwifashishwa mu gutora les antibiotics hamwe n'imiti ya kanseri y'ibere. Izindi ngaruka
za artificial intelligence nuko ubuzi bumwe bumwe bushobora kuzozimangana. Abahinga berekana ko artificial intelligence ishobora gusubirira abari mu buzi baharugwa imiliyoni 300 kw'isi. Ariko hari n'abandi bavuga yuko iyi artificial intelligence ishobora kongereza ubuzi ku bice birenga 7%. Papa San, kugenda urivugana mwibarabara na Maki. Yo, reka Devota, nabuze ico mfata nico ndeka. Ndiko niyumvira kaminuza noja kwandikisha ko babana banje, nabuze. Wabuze iki? Sha, uri kurondera umuhoro, uri mukwa? Ntuzi ko kaminuza y'Ingozi, ari Université de Ngozi, imaze imyaka 25 iramurira igihugu. Ushaka ko abana bawe ko biga neza, baronka inyigisho zigezweho, nta yindi kaminuza nyako. Byari kabura twawe yavuye kwandikisha abana biwe. Ngira neza numve. Ariko shaka nawe no. Abana banje biga ibisata binononsoye kandi bigezweho. Kuri Université de Ngozi nta kibuze. Haba kubatoye ca kibazo ca leta n'abatagitoye. Ibisata biruzuye. Umve nawe. Hari faculté de médecine et sciences de la santé, faculté de sciences agronomiques et vétérinaires, faculté de sciences et technologies, bita informatique, faculté de droit des sciences économiques et de gestion, la faculté de lettres, des langues, de communication et des arts. None ntumva ko ari byo batoye ca kibazo ca leta gusa? Oya. Erega n'abatagitoye, Université de Ngozi ntiyabibagiye. Nabo nyene hari vyabagenewe. Hari Institut supérieur de comptabilité, banque et assurance, Institut de pédagogie des langues, filière d'anglais, Institut supérieur des sciences informatiques, na Institut supérieur de sciences agronomiques et vétérinaires. Nayo kwishami ry'Ibujumbura, hahoraho igisata ca médecine gusa. Université de Ngozi yongeyemwo ibisata nka département des sciences de la santé, option soins infirmiers, faculté de droit des sciences économiques et de gestion, hamwe na Institut supérieur de comptabilité, banque et assurance. Hari mbere n'ibisata vya master bitandukanye. Ico utaruzi rero, hambavu y'ivyo bisata vyose, Université de Ngozi ifise amalaboratoire afise ibikoresho bigezweho hamwe n'ibigo nka American Kona Ngozi, Ideas Box bifasha mu kunonosora neza ida abanyeshuri baba bize mu ishuri. Hari n'umuhora wa internet unyaruka cane wuguruye kandi utarihishwa ku banyeshuri bahiga bose. Bantu mwese mwifuza inyigisho z'akanovera, baba batoye n'abatatoye exeta, nyaragasa kuri Université de Ngozi, mwiyandikishe ibibanza bitarabaherana. Ingozi ni muri quartier Kanyami, imbere yaho disoko ya Ruvumera. Ibujumbura ni mu Gihosha muri quartier Uwinterekwa. Ukwiyandikisha ni ku minsi yose y'ibikorwa kuva isaha 1:30 gushika isaha 9:30. Umwaka w'ishuri kazotangura kwigenekerezo rya 15/0 umwaka wa 2024. Université de Ngozi irabifurije umwaka mwiza w'2024. Ubumenyi wa muhabarekwa niwo mushinge wakazoza keza kibihugu.